Ishirahamwe rihanira agateka k'abanyororo ntabariza ngo ritanguranye umunezero mwinshi mu mwaka wa 2021 bitewe n'ingingo z'umukuru w'igihugu zitenzura abanyororo bamwe bamwe. Bivugwa na Jean-Marie Nshimirimana aseruka ishirahamwe ntabariza imbere y'amategeko aho kuno wa mbere yaretunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Turi n'akanyamuneza mw'ishirahamwe ntabariza kuri uno munsi ko dushikirije ikiganiro dufise umunezero mwinshi ushimikiye ku ngendo twagiye turagira mu mabohero atandukanye yo muri buno Burundi, aho hari bagenzi banyu b'abamenyesha amakuru uno munsi dushima Imana ko bavuye mu mvuto. Kuri ivyo turakeje nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, wewe yafashe ingingo nziza yo guruhura imiryango y'abarundi benshi tutibagiye n'ijya y'abajya bamenyesha makuru bene wacu bari bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza. Turashimye kandi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ijambo yarashikirije abarundi kuri ino genekerezo rya 31 rishira irya mbere ko yavuze neza yuko muri ino misi hazogirirwa ikigongwe abanyororo benshi, kandi akavuga neza ko ivyo butungane yumva ko ari byo bimuraje ishinga. Murazi neza yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kurekura abajya abanyororo babamenyesha makuru ntivyahagarariye aho. Mwibohero rya Rumonge haratashe abanyororo bashika 53. Biboneka rero neza yuko akamo twagiye turatera twirata neza yuko umwimbu dutangiranye uno mwaka uzogenda neza mu mitima y'abari barushe. Uwarongoye ishamwe ntabariza arashimira abarongoye ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bwabo kuko ngo bashoboye gukorana neza muri uno mwaka wararangiye. Akaba yateye akamo abasanzwe bafise uko bigira kuzoba hafi abazorekirwa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu kuko ngo benshi bazorekirwa bashika mu bukene ntangere. Naka kanyamuneza nyene dufise ko gusubira kwemerera abarundi n'amakungu cyane cyane dutera kama yandi mashira hamwe aharanira agateka kazina muntu cyane cyane akabanyororo ko muri iki gikorwa leta y'u Burundi ikoze cyo kurekura abanyororo ko twese twozana inguvu zacu ubwenge bwacu kugira dusahirize mu iki gikorwa leta y'u Burundi yarayikoze. Tukaba duteye nakamo amashiramwe mpuzamakungu akorera kuri buno butaka bw'u Burundi. Murazi neza yuko kurekura abantu nivyo ni kimwe, ariko kubashikuraba nabo iyo bagiye n'ubuzima bagiye kubamo ni kindi. Aho rero niho mvuga nti abarundi umwe wese mu vyashoboye azaterere kugira uzosanga uvuye mu ibora atagashamba rafise akamwambike, cyangwa uzosanga adafise ico yokwifashisha kugira abararindiriye ivyo azorima ko vyera tuzeze dufashanye nk'uko tubisabwa na leta nkozi, leta mvyeyi, leta nsenzi. Abamenyesha makuru iyo bava bakagera bo kuri buno butaka bw'u Burundi muri uno mwaka wa 2020 ukuntu bakoranye ubukerebutsi na cyane cyane narijya hari akazi kadasanzwe akajanye n'amatora, ivy'agateka kazina muntu, umudari w'umwakaka tukaba turangije tuwambika abamenyesha makuru bose bo mu Burundi. Mu gihe hari abanyororo bari basanzwe bararekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu ariko bakaba batari bwave mu mabohero, Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishiramwe ntabariza avuga ko biteze ko mu itegeko rizosohorwa n'umukuru w'igihugu naryo nyene rizoba riberekeye.